Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you let it, like I'm let it. Cause it's a beautiful night. We're looking for something to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is there look in your eye? Or is it that I see you? Who cares baby? I think I wanna marry you. Nta n'ukundi dutangura atari ukwikora mu gahogo. Ati uno muhungu n'ibiki wa mugabo we, ibyo bintu wiririmbisha utanazi no kuririmba, namba tutabizi we don't care. Ariko icyo tuzi cyo nuko kubahereza amakuru agezweho like exclusives one. Icyo cyo kabisa, muze mutugaye ibindi. Twatanguranye n'ino ndirimbo nziza cyane, indirimbo yabikoze birakunda mu myaka ya za 90 y'uno mugabo yitwa Bruno Mars, umwe mu baririmbyi beza USA, yagize kabisa umudiho wa R1. Bakubwira ngo ntuvuge ngo oya oya, ahubwo vugiriza karuru karenga, uvuge ati ego tihama namba witeguye nkuko niteguye jewe ndi ready kugira dufatane runo rugendo ruganisha mu rugo, ruganisha mu buryohe, mu munezero aho rukundo hamwe. Bakubwira ngo agaparadizo karugurutse kwisi, niyo tuba twatanguranye kabisa. Ariko je nkakubwira ngo harakandi karimba kariko karabinkorera muri no misi banange banange nemara nera nera nemara 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 nera nera nemara nemara ya na Chris izo Chris banange 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 semberanja galagwe o akisa bingi eno nemala nela nela nemala banange ochasobera nti Kristi nenera tebagalana. Abantu bafise basekuru batagiye imanamba mwihangane cyane mwiga ikigandu no munsi. Narivuze ngo I still confusing dark Chris and Nela are 9 love. Muracaharira ko Chris na Nela batari mu rukundo. Nta yandi makuru nka n'indi nkuru iri kiravugwa ku isi atariyo no mugabo PDD mana yanje. Nk'ubu bya PDD bije gute koko? Oya, nta yindi nkuru iri kiravugwa mu Burundi ndetse no ku isi yose mu gisata ca sinema atari yono mugabo yitwa Izo Chris ari kumwe n'uno Murundi kazi kabisa. Wavuga yuko icirwa bwiza coca cibitse ko atoba yibeshe, yitwa Ornella Mutoni, ari nakabavyeyi bamwise, eka mbere ni naryo zina yaserukanye muri sinema. Niyo nkuru yazindutse kiravugwa hose, ubona yuko atangiye no gukwirakwira mu binyamakuru. Yamara twe turakubwira ngo tuba turabambere kuguhereza inkuru tomoye neza. Nako si mu rukundo gusa, kuko inzira yamaze kuba umuharuro nuko bakaba bayirembeje benda gushika mu rugo, akabe kakabandanya sweetheart honey nutundi. Ariko hakiyongera ko aka my wife my husband, noneho bivuzwe ari ivyanyavyo atari bimwe byateye bya hano uzawumva n'umwana w'imyaka 15 aba ni mu rukundo, ukumva ngo ngiye kuraba umugore. Abo ni ku ruhande rw'abahungu. Abakobwa nabo ukumva nk'ubu karamutoretse ngo umugabo aranyandikiye. My God, what rubbish! Mwabana mwe mwabibondo mwe, mugabanye utwo dufilme, mugabanye utwo dusinema mukina, ntiharagera
Hey, alright, ino ni inkuru yazindutse irakurikiranwa ikwirakwira hose nkuko ntabwo ndababwira ivuga ko Chris yamaze guterera Ivi uno umukobwa Ornella Mutoni ninavuga umukobwa harabuduhaba tutabihuriza oya ariko nivyo ni uno mukobwa Ornella Mutoni baba ari abakobwa of course umuntu icaba ari umukobwa impamvu rino jambo ndarigera ko rimwe nkasigura ndi mu bantu bakunda gukoresha ijambo ngo umukobwa umwigeme ariko bamwe tukabiharira ko iyo bagomba kuvuga umukobwa yavyaye umugore yubatse no kuvuga ngo ibijanye n'ikiranga umuntu kimutandukanya n'uwundi kwisi hakabaho ubwoko bubiri bw'ibitsina ari igitsina gabo igitsina kobwa ntabwo bivuze yuko umuntu nibwo yohindura etasibi atabandanya yitwa umukobwa ikibi no kumwita umwigeme cyangwa ukamwita ikindi cyose kiterekana yuko yoba kiri inkumi canke atubatse ariko kwitwa umukobwa aravyemerewe narishatse ntanga umuco gatoya ibibazo byabaye byinshi muti bwana ambassador wa karere we Dr. Volov bimeze gute ko twanse kuvyemera canke se kutuza kuvyemera ari uko ugize ico udutangarije nanje nti murabizi ko amakuru mbanda yafise kandi nkayabaha atohojwe neza of course ari nayo mpamvu ntobirengagiza nanje no makuru yanshikiriye nkivyuka mu gatondo ka kare yavuga ati reka natsi ivyuma mikro yoyo indari ruhande indaba ku munwa inyitegereza ikavuga ati wa mugabo we ko witavye umuhamagaro bandanya ukore akazi kawe ariyo mpamvu ino exclusive misemwa uko yibahereza nihuse cyane nk'umwe mu bantu bayafise mu ntoki nk'umwe mu bantu of course mu bizineza yuko igitondo na nijoro ikinyamakuru cyanyu Diko Entertainment kiba kiriko kiranakurikirana hagufi umwanya akumwanya ibitwa gutera ivi ntibikiri umuco w'umuzanano w'abazungu ahubwo natwe hano waramaze kuhagera subwa mbere mu bibonye ariko bikaba bigikorwa n'abasirimu uretse ko bamwe uno mugirwa batanawemeranya kumwe kumva yuko umugabo ashobora gufukama ngo agafukamira umugore kandi ari we agiye kumurongora akamushira mu rugo abenshi bakavuga bati mwabantu mino mico y'abazungu ntimuwe kayizane hano ati burya abakobwa ahubwo nibo bari bakwiye gufukama aha nitwo binjiza cyane umwe wese abikora uko byumva bikira kuba byitwa urukundo bakatwereka ibirori gusa biganisha mu muco nyakuri abari babiri bitwa abafiance bagahitamwa kubakana icitwa urugo kikarama ari naho nibibondo biva bakira kuvyereka abajyango gusa bigaca mu muco ibindi je ntimubimbaza nuno mugigwa utangura umuhunga afukamitse ivi rimwe hasi nuko akundamura amaso amuri hejuru nijwi rituje ryaba ryiza canke ribi umuhunga agatangura ngo hey agatangura ngo hey baby will you marry me akabivuga asa n'utekanye ariko harimwo akantu ko kunezerwa of course abantu baba baje bakikije biteguriye gukoma amashi n'akaruru k'umunezero ngo berekane ko banezererewe ivyo abana babiri wa muhungu yaheza umukobwa nawe akamwitegereza kenshi aba yafashe ikiganza yifutse mu maso araba akumpeta atwenyura nako amwenyura ngo oh my god yes nuko abavyegereye bagakoma amashi menshi cane ngo wow birabaye narishatse ndabashira ku mwanya ndabapdating ndabibutse kano kantu kitwa gutera ivi umuhungu aba ariko aramubwira ati uzemera ndakurongore umbere nyina w'abana umukobwa nawe abasa nyene n'uwovuga ati uremeye kundongora musore mwiza nenda kubere nyina w'abana bawe ariko akagaruka akikiriza avuga ati ndavyemeye kabiri atubivuze rimwe ndavyumva akabiri ni ati wa mugabo wera sirakora no makuru tuyumve ni ano makuru ya Izo Chris mwamenye cyane muri filme umugabo kabisa amazimisi anazikora zigakundwa umwe mu bakinyi ba filme bagezweho ariko nuno Ornella Mutoni nawe nyene ari mu gisata ca cinema kandi nawe nyene
azikora nubwo yoba ategereza cyane ku rugero Kristo, ariko nawe nyene n'umwe mu bakinyi ba filime atawodeha kuvuga yuko bamenyekanye. Ino si filime bariko barakina rero nkuko turiko turabivuga, nimwumve ngo n'abakinyi ba filime, mwumve ko ari filime bariko barakina, nta nubwo ari showbiz habe namba, ariko kino kintu citwa ivi, kino kintu citwa propose cyo kubwira umuntu ngo uranyemereye twubakane, kikaba camaze kuba kibera neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, mu kibanza batashimye yuko duhishura cyane. Uno Ornella Mutoni mwamumenye mu myaka nk'ibiri iheze, aho yaje yiteguriye gukora filme, abonekana ubwa mbere ari iruhande y'uno mugabo Abel Nduwayo, umwe mu bagabo nabo nyene bafise amazina bagiye bakorana nyinshi cyane, kugeza igihe nabo nyene basa n'abakekwa kuba mu rukundo, na cyane cyane yuko uno mugabo Abel Nduwayo yagiye n'ubundi avuga mu bintu bisa n'inkundo mu bantu b'abagore canke b'igitsina gore baba bari iruhande ziwe bakorana filme. Nitwo bigaruka ko n'ivyagiye biraba muri kahise mubizi, ariko mwumve yuko Abel yavuzwe mu rukundo rw'abarenga umwe babiri, none munsi akibivukwamwe. Nshatse kubibutsa gusa aho uno Ornella Mutoni yabonekeye yanamenyekaniye cane, ari naho batangiye kuvugira bati filime y'u Burundi irungutse umuntu. Byumvikanye kenshi mu binyamakuru, hari n'ibintu bisa n'impari, umugabo Abel Nduwayo akabibazwa kenshi akabisa n'ubihakana, ariko kubona yuko abinezerewe cyane, hafi yo kubyemeza ko baba banakundana. Ariko witwa Ornella Mutoni nawe tumirwa n'abanyamakuru agasa n'ubitera ibyatsi, akerekana gusa yuko atakindi kibahuza na Abel Nduwayo uretse gukorana ibikorwa. Ati umuntu muba muri kuwe mukorana mu kazi usanga nyine n'ubucuti muba mufitanye, ariko icitwa sheri shushu umugani w'aba bandi kino nta gihari. Ati numukorege bisanzwe. Nyuma yaho ni naho yahavuye amenyanira no mugabo nako uno musore Izo Chris, bahuriye muri rebo ya GFIC ni kwa Abel Nduwayo n'ubundi, ariko bobo biza kuboneka ko batahuye nko gukorana gusa, ahubwo bahitamwo gukorana urukundo for sure. Bahitamwo kubaka no gutangura inzira y'icitwa urukundo, ari nayo no munsi ibaganishije n'ahantu muriko murahabona, muriko murabona ano mafoto, muriko murabona uburyo baberewe, muriko murabona ino kala yerekana urukundo, muriko murabona uburyo ibintu biba bimeze. Ndibuka je ndi umwe mu bantu bigeze no gutumira uno mugabo, uno musore amusori, sinzi impamvu ndiko ndamwita umugabo, usanga byaranabaye, usanga canke biza byabaye. Hari n'abantu bakora ino proposal bakayimara baca bigira mu rugo, atebera ibintu bindi vy'amaeta civil, ibintu vyo guca mu mashengero titwe ntibituraba cyane. Nariko ndavuga ko nigeze gutumira Izo Chris, turiko turaganira kuri career yiwe of course. Mu kiganiro uwo munsi aza yaherekejwe na Ornella Mutoni, baranyankira banka yuko ndaberekana ari babiri, nk'umunyamakuru w'umunyamwuga of course ategerezwa kumvira ico yasabwe n'uwo bagire bakorane. Izo Chris dukorana ikiganiro arataha, ariko nkaguma ndibwa mfise amafoto yabo, ama behind the scene n'ikini abandi avyereka abantu, ndavuga ati noba nkoze ibihabanye n'uko umwuga uvuga. Ariko nibaza ko nari umwe nk'abandi bose bari barindiriye mu gihe ciza nka kino kugira ntangaze inkuru yuko abantu babaye mu rukundo rw'igihe kinini, ariko rukibera mwibanga ntangere, usibye yuko aba n'abandi batahengeshanya kugenda bavuga utwongoshwa tuvuga ati bano bantu bashobora kuba bari mu rukundo. Babonekanye atari hake, basohotse mu birori bitandukanye, ubona yuko kino bagihurize, basa n'abagihurije ko ari abanyabirori kabisa. Babonekanye mu mafilime menshi, mwibuke yuko hari na filime bahuriyemwo bakinye. Hanyuma filime nimba navyibuka neza ihera uno Izo Chris yambaye ikoti aberewe cyane, Ornella Mutoni nawe nk'ibisanzwe nk'abageni yambaye igishungi, baraganye babanye nk'umugore n'umugabo. Rero mpamvu nkunda kubabwira ati mwabantu mwe bino bintu dukina muri filime, iyo bikinye bishobora kuba byaranakubaye ko cange uhejeje kubikina bikazokubako, uretse ko ariko atari ko kuri 100%, kuko hari n'ababikina bashatse gutanga ubutumwa bakambara ishusho yabajya bariko barakina kugira ubutumwa bwabo bufata inzira bunagende neza. Yamara ubushakashatsi ico bwagiye bwerekana nuko akenshi by'abantu bakina
birangira muri kazoza bibabaye ko na cyane cyane iyo ari byiza hoho Imana iranabihezagira kuko baba basa n'abariko bararema ibizobabako. Uno Ornella Mutoni rero izo Chris basa n'abatangiye kubirema mu mafilme na mbere, none ngibi birabaye. Izo Chris akaba yamaze gutera ivi, ngira ko ndanishura nyene nsa n'utanga n'umuco ko bagiye banyandikira ati tubwire nivyo ni showbiz nako ni base canke ni film igiribe canke ni kagakino, nukuri bimeze gute? Kuno ni ukuri novuga ngo nza kwemeza mu izina ry'amakuru ufise canke nahawe, mbere namwe nagiye numva kuri banyenevyo yerekana yuko kabisa bino bintu atari ugukina. Ivi ryoryo ryamaze gutegwa, mbere umwanya n'umwanya n'iyindi migigwa iraza kubandanya, harimwo ama etat civil, harimwo ivyo gutanga inkwano, eka mbere n'umunsi mukuru ubutegerejwe wedding day, uwo benshi bita mariage. Nubwo ijambo mariage burya n'ubundi risigura umubano w'abantu babiri baba baramaze kubakana. Umugani wa muririmbyi ati urukundo ruratsinze. Je mbere numva notangira kubabwira ngo baraba makara ntibabe urubeya. Izo Kristo bandanye ihangiro utitaye kuri iki na kiriya, nawe Ornella Mutoni nimba wavyemeye bivuye ku mutima bibandanye kabisa. Bana yuko no mugora avuga ati ndatsindiye umusore w'igikoma ngoma, ngiye kujyama mu bituza bya Aburahamu. Ivyipfuzwa n'abatari bake Ornella Mutoni abitsindire. Yamara akabazo umuntu yahava yibaza, uno Ornella Mutoni umumama w'abana babiri ashobora kuba mbere yaramenye icitwa urugo mu myaka yaheze. Ese yoba yemerewe kubakana n'undi mugabo usangwa uwa mbere bari bubakanye mu mategeko, ubwo icitwa etat civil ntigihava kimufata kikamubuza kubandanya? Yoba yarabitunganije canke yitaye mu kibira atazi? Bapfuye gukora uno mugigwa hakiri ikibatangira? Sinibaza yuko abantu bakuze nka izo Chris na Ornella Mutoni bakubahuka gukora rino kosa. Twizere yuko biza kubandanye bitunganye neza, twizere yuko abantu bamaze kwishimira ino kapo. Uwitwa Nyama ari nawe wa mbere yatangiye gushira hanze ano makuru yise ngo ni couple itagira izina. Uno Nyama ubona yuko ari nasoma mbike wino couple bikomeye, aho Ornella amufata nka mabuja wiwe. Byumvikana ko izo Chris nawe acaba sebuja, umwe mu bantu ashobora kuba yanazigamye ibanga rinini ry'urukundo rwa bano babiri. Yamaze nawe nyene gusa n'ubitangaza, ariko ndavuga ati twizere yuko atari bya bindi baza kuba bariko barakinisha. Abenshi mu bishimiye runo rukundo batangiye no kuba abafana, bababwira bati ahubwo muduhe n'akazina kanyu mwise ino kapo dutangire tuyiririmbe, tunabifurize ibihe byiza, hanyuma twitegurire ko muza kutubwira jusi ni mwambara inyambara imara rubanza, nako mutahe ubukwe, mutahe ibirori vy'urukundo rwacu, ari nako natwe dutegereje ibiza kubandanya tuyabahereza hano 5 dutegereze ibiza kubandanya. Ubona yuko kabisa kino gisata ca sinema mu Burundi kibandanya cibaruka amahasa, kibandanya cerera ivyamwa vyiza ababa bifuza ngo nukuri ibintu bice mu muco. Yamara ibituvugwa ko komenga ingeso sineza, ahubwo twerekane ko byose biba bishoboka. Twerekane yuko abantu bashobora kubakana biciye mu mateka, twerekane yuko abuzukuru bashobora kuboneka biciye mu nzira nziza. Wogira gutya ukabona uno mugabo wa Medemani Rakiza nawe nyine ashigwa mu majwi bigiye kumugendekera neza uno mwaka, cyangwa akabitwereka no mu wundi ngo ko atamwaka udakura inkumi, cyangwa agahitamwo kwifatira inzira nk'iya Pawulo. Azonyica niyumva ko namuvuze mwa kino kiganiro. So guys, ndabakunda cyane. Ico boy ndi kuri Leonce Desan Dr. Vro aka the ambassador aka
Dr. Vrobo nkuko nabivuze kano niko kagwamwo cyane ino couple nabinkundiye nzohiraganisha for sure. Why not? Ntimwari muzi yuko ndi no mukozi w'Imana. Turabakunda cyane, mubandanye mudukurikirana 5-5 of course 0 to hero. We are the champions. Ino ni Diko Entertainment, ijwi mwumva n'umusore wanyu Diko. Ndabakunda cyane, hasta la vista.